muri batanu batandatu musenga itiro naho burifise haraho rigufata ubundi ngo asenge cyangwa gukome ugacoba amaso mugabo uri wenyene abari bindi Yesu rero ngo akome bamwe munani asanga basinziriye ati wapi ngo tuhave batera intege nke ega hari umuratera intege nk'abandi aba bahava bantera intege nke mpava mbera nkabo ati mwabahize dora tujana babonerige harabitwa ayo mazina meza ariko ibi hari vyiza iyo bihindutse ugasanga yahindutse nawe nyene abana b'inkuba ngo twiyungururize ukindo gira kabiri barasenga naho nyene yumva wapi abasigaho acagenda ha wenyene muri ibi bice bitatu byose yagenda agaruka Bibiliya tubwiye ngo yakoresha amajambo amwe harageze igihe bijya byo gutondekanya amajambo ushobora kumara iminota 40 uri kuravuga ibintu gereka ku bindi bigahera ugasigarana rimwe gusa kandi ku mukristo yasigara iyo rimwe acagira ngo ndagoweye ngo masengesha araheze araheze mu kwahera ivyo wasenze wavyishuwe yari kubaheze iyo byo wari umaze kuvuga wamaze kuvyishurwa kutaravyishurwa subiramwo erega ni Yesaya yavugishwa ayo majambo yemwe abibutse uhoraho nimumukundire kwaruhuka kugeza hazovyurira Yerusalemu akahindura ishimwe mw'isi atayishura ni byangombwa kuri jewe na wewe kuguma mvuga mana erega ndacarorereye erega ndacari hahandi Yesu ngo izo ncuro zitatu yaguma avuga amajambo nka yayandi ariko ijambo twabonyemo arajabuka arunguruza arahindura ikibanza aha hantu yahereye arahava arumva ko atariho arigigwa imbere Mariko yanditse avuga ngo arushirijwe kwicwa n'umubabaro umumarayika mwijura caraza amuzaniye ingomezi haleluya ingomezi zimubwira ngo igikombe ntikikurengane mugabo wewe ukirengane muri mwe duhura ntuvuge ngo mana ibi bintu nibindengane bikurengana bijahe mfasha minkomezi ndabirengane jewe kuko birenganye uzohura n'ibindi ariko atari ivyo niwabona vyanse ivyo muhura uzovuga uti mana sinkubwiye ngo ibi bintu ngo nibindengane ndinkomezi zo kubikandagira jewe ndabirengane ariko vyo ntibindengane haleluya turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 26 murongo wa 36 guhindura ikibanza mu gusenga mu kurondera Imana 26 igice murongo wa 36 maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemane abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje harya gusenga ajana Petero na bene Zebedayo bombi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane arababwira ati umutima wanje uri nakabonke agomba kunyica bamuragumya aha mubane maso nanje yunguruza imbere gatoya aruba marasenga ati data asangwa vyoshoboka ikikombe nikindengane ariko ntibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wowe ugomba agaruka kubigishwa asanga basinziriye abaza Petero ati ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data asangwa bidashoboka yuko iki kindengana shiti nkinywereye ko nibibe nk'ukugomba
yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe. Yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amajambo amwe n'aya mbere, maze agaruka kubigishwa arababarira ati nimwisinzirire noneho muruhuke, igihe kirashitse umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha, nimuvyuke tugende, ewunguze ari hafi. Mana ishimwe cyane. N'aya majambo twoganira ko gatoyi, guhindura ikibanza mu buryo bwo gusenga. Yesu turamuzi, yari umusenzi mu by'ubwana bwiwe, tutagiyeyo tukamuraba ahejeje kubatirizwa yakuze akwije imyaka. Bibiri bivuga ngo avuye mu mazi mpwemu yaciye amugomwa amujana mu bugaragu, amara iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje asenga, kandi avayo ari muzima atanduye, yanesheje vya bindi byose muzi bahora biza gutera abantu basenga. Nta muntu aja gusenga Imana ngo Satani areke kumugwanya, mugabo kandi wa wundi yamunesha aratugwanira. Imana ishimwe. Hari umuntu agira ngo ariko nsenga nkageragezwa, karorero ni Yesu. Hanyuma aho ndaharengana, Yesu yari umusenzi muri benshi canke ari wenyene. Mu gice ca 14 c'iki gitabo niho mumubonera asigaye arasenga hakuno y'ikiyaga c'i Galilaya, agacere kurabigishwa ati nimugende sigenda asezera ishengero. Aje kubasezera ngo acarasenga wenyene, binjira mu kiyaga ari bonyene. Ibibazo bahuriyeyo ahaziriye yarabikemuye twarengane. Mu gice ca 17 c'iki gitabo nange turabona ngo Yesu nk'umusenzi adugana abigishwa batatu, abitwa impayamaguru, abo wenyene ubwiwe yirondereye, yasize mw'ivyo, yagomwe mu bandi, atavyo yobagomwa bibandurukako, ariko yabiyumviriye ko arabadugana ku musozi wo kayangana. Iryo joro barabona ubwiza bwa Yesu yahindutse, barabona Mose, barabona Eliya, barifuza kugumaho. N'ibindi bihe byinshi yasenze. Ariko hano nigi yasengera abigishwa n'abazokwizera hanyuma mu gice ca 17 c'ubutumwa bw'Umwanditsi na Yohana, murabona Yesu n'umuntu yasenga Imana. Ntiyifata mu buryo kuvuga ngo ko ndi Imana nshobora kuvuga byose bigaca biba. Oya, ntigeze ahagarara muri uwo mwanya. Bibiliya iratubwira ngo naho yari Imana yasanze kuringanira n'Imana atari ikintu cyo kumirako, yarasenga nk'umuntu. Igihe cyo guheza ibikorwa rero agira birangize, naha tubonye yaduze kuri uyu musozi witwa Getsemane gusenga Imana. Aha rero uretse Yuda tarimwo, biratandukanye amasengesho n'amasengesho kuri ca gisozi. Ku gisozi yajanye batatu, mugabo ngaha uko bari 11 nta numwe batajanye, kiretse Yuda yahavuye aza mu nyuma aje kumufata. Yesu ahashitse rero asanga naho baduze gusenga ntibangana, kuko Yesu araza abantu, aratuzi twese. Igikorwa ngiyemwo ni igikorwa gikomeye, abantu tujanye kandi ntibangana, na je ndimwo ntitungana. Ni wasoma ucubibona ahashira ibirindiro bitatu. Ikirindiro ca mbere c'aba bantu 8 abasigaho, ajana babandi batatu nabo arongeragira ikindi kirindiro gira kabiri, ati bariya nibasenge ndabaza aho bagarukiriza, namwe ngo dusenge. Basenze abona ndahange ntakigenda, abasigaho agenda kugira gatatu ciwe wenyene. Umve, ni vyiza ko dusengera hamwe, ni vyiza tukaba mu ngoro y'Imana, ariko hari igihe bigusaba wewe wenyene. Hari igihe ca wewe wenyene. Nukuvuga hano Yesu arerekana za ntege nke zacu duhora tugira iyo dusenga, tukiyumvira ngo Imana sihiri.
ivyo arabizi. Babandi umunani, none se abarundi bavuze ngo umuniho ubabaza uri ufise. N'ababigishwa batatu sinibaza ko bamenye umwanya bagiye gusengamwo uwariwo. Kubera iki? Hari jambo bakoresheje hariya bavuze ngo yaragarutse asanga basinzire ko amaso yabo yararemerewe. Nimwasoma mu gice c'17 uku kuremerwa kwa amaso yabo, igihe baremerwa aya maso Yesu yagiye guhinduka ukundi, aho bikanguriye hose. Bikanguriye babona Mose, babona Eliya, babona Yesu yahindutse, impuzu zera derere. Vyari birori. Bari bamenyereye ko naho sinzira baza kwikangura basanga ibintu ari vyiza. Mugabe ibihe ntibisa. Yesu we yarazi ko uwo munsi utandukanye cyane n'uyu munsi bari bajanye gusenga ari batatu. Wari umunsi mu mutima we hari ari batatu. Mose na Eliya bamubwiye bati cyo tuje kukubarira, tuje kukubwira ivy'igiko ugira usozere Yerusalemu, ico kubambwa. Mugabo ivyo vyari ivyiwe. Mugabo ico gihe ari kumwe nabo bigishwa biwe, cya gihe bambarira babavugishwa n'Imana ni iki cuno munsi. Aha mu mwanya atari munindazi baraza kumfata, ejo nzoba mboshe, nzoba ndiko ndakubitwa, ejo nzobambwa. Abantu ngo bakazitiro aribo bizoba ko wosinzira. Ibikunda mugabo atana kimwe kiri kuri bo bahageze. We yagomba ngo bamuhintege, bamushigikire, yumve biri kumwe, avuge, asenge, basenge. Iyo muri batanu batandatu musenga, itiro naho burifise haraho rigufata, ubundi ngo asenge canke gukome ugacoba amaso. Mugabo uri wenyene abari bindi. Yesu rero ngo akome bamwe munani asanga basinziriye. Ati wapi ngo tuhave, batera intege nke. Ega hari umuratera intege nk'abandi. Bahava bantera intege nke mpava mbera nkabo. Ati mwabahize dora tujana babonerige. Harabitwa ayo mazina meza ariko ibihari vyiza iyo bihindutse ugasanga yahindutse na wenyene. Abana b'inkuba ngo twiyungururize ku kintu gira kabiri, barasenga naho gene yumva wapi, abasigaho acagenda ha wenyene. Za ntege nkero z'umuntu ni twasomye amajambo akomeye. Muri ibi bice bitatu byose yagenda agaruka, Bibiliya tubwiye ngo yakoresha amajambo amwe. Harageze igihe bijya byo gutondekanya amajambo ushobora kumara iminota 40 uri kuravuga ibintu gereka ku bindi bigahera ugasigarana rimwe gusa. Kandi ku mukristo iyo asigara iyo rimwe acagira ngo ndagoweye ngo masengesha araheze. Ngo araheze mukwahera ivyo wasenze wavyishuwe. Yari kubaheze iyo byo wari umaze kuvuga wamaze kuvyishurwa. Kutaravyishurwa subiramwo. Erega ni Yesaya yavugishwa ayo majambo. Yemwe abibutse Uhoraho nimumukundire kwaruhuka kugeza hazovyurira Yerusalemu akahindura ishimwe mw'isi. Atarishura ni vyangombwa kuri jewe na wewe kuguma mvuga mana erega ndacarorereye, erega ndacari hahandi. Yesu ngo izo ncuro zitatu yaguma avuga amajambo nka yayandi, ariko ijambo twabonyemo arajabuka, arunguruza, arahindura ikibanza. Aha hantu yahereye arahava, arumva ko atariho, arigigwa imbere. Mariko yanditse avuga ngo arushirijwe kwicwa n'umubabaro, umumarayika mwijuru acaraza amuzaniye inkomezi. Haleluya! Inkomezi zimubwira ngo igikombe ntikikurengane, mugabo wewe ukirengane. Sinzi ko munyumva. Birangoye gato akantu agomba gutanga ko karorero. Hari udukoko turarizamu turaryana. Hari na hantu uca bagaca kubwira ngo hantu ngo akakoko kahari karakazi. Sivyo? Hamwe mwohura. Hako kuriye kagaca kakurengana.
kakaja hariya imbere. Ubwo iyo nzira bishobotse ntucu yihindura. Nagereranije akonda agereranya naho yo bari umwasi mwahuye hamwe wovuga uti ndamurengane mugo akawuri akurengana we ntumurengana gaca kurengana jimbere kuko iyo uja hose kumusangayo ugira uruhagarara mugabo umurenganye wewe atari wakurenganye asigara inyuma yawe nuko kwakwanya uti ntaze kumpamvya siko kuri Yesu rero ikome naho cyari kumurengana ko kitaba kivuye imbere yiwe yari guca gisanga imbere mugabo abwirwa ngo ntikikurengana ico gikombe akiri inkomezi zo kukirengana wewe muri mwe duhura ntuvuge ngo mana ibi bintu nibindengana bikurengana bijahe mfasha minkomezi ndabirengane jewe kuko birenganye uzohura n'ibindi ariko atari ivyo siko muri amajana 172 yavuze nta intambara izoshira nta mahoro azohora kugeza ivyaha n'urupfu bitsinzwe na Yesu ko bikuruku rero umuntu arategeka gusenga Imana ikamuha inkomezi niwabona vyanse ivyo muhura uzovuga uti Mana sinkubwiye ngo ibi bintu ngo nibindengane mbinkomezi zo kubikandagira jewe ndabirengane ariko byo ntibindengane. Haleluya. Yesu muri ivyo birindiro bitatu yashinze yararose inkomezi mubashisha gukora igikorwa yari yaremeye muri cagihe yemera kuzingurura igitabo habuzoka imatanura. Ugira kabiri tuvuge kuri uyu muntu w'Imana w'umuvugishwa wa kera yitwa Eliya mu gitabo ca kabiri c'abami. Guhindura ikibanza mu gusenga Imana igitabo gira kabiri c'abami igice ca kabiri nyene mere ku murongo wa 9. Bamaze kujabuka Eliya barira Elisa ati nsaba icyo ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara umpa imigabane 2 y'imwemu yawe ngo imbeko. Aramwishura ati unsavye ikigoyi mugabo niwambona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo naho nutambona ndibiza kuba bityo. Hanyuma bakiriko baragenda bayaga bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mwijuru n'agashururu. Elisa bibonye araboroga ati yewe gadata we wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi maze yitanamurira ku impuzu ziwe azigiramwe ibitabo 2. Araheza atora umutamana wa Eliya wamukorokanye arahindukira ashitse ku nkombe ya Yorodani ahagararaho yabira wa mutamana wakorokanye Eliya arawukubitisha amazi aravuga ati uhoraho Imana ya Eliya ari hehe. Amaze gukubita amazi aca yigabanyamwo 2 amwaja ukwayo ayandi ukwayo. Nuko Elisa arajabuka maze bamwe biyeriko biga ivyo kuvugishwa baraharabana nawe baravuga bati mpwemu ya Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira bakubita inkoro hasi imbere yiwe. Imana nishimwe. Haleluya. Umve bene data guhindura ikibanza mu rwo gusenga Imana. Imana ni nziza. Imana ni nziza.
Yesu ashimwe. Imana ni nziza, ntimeze nk'abantu. Aba bantu babiri urasubira ubige ko, urasubira ubisome witonze, n'amajambo afasha abantu b'ingenzi Imana yahamagaye ngo we muri no rugendo, ariko bahamagawe. Uyu mukazi w'Imana Elisa, murabizi umuntu ikimuranga, ikintu kiranga umuntu ni intege nke, ikiranga Imana ni inkomezi. Imana ntigira intege nke, kandi umuntu nta munyenkomezi ariho. Umunyenkomezi ni Imana. Haraho Paulo yabwiye menga Filipi, yabwiye ngo Imana ikorera mu mitima yacu, ikaduha gukunda no gukora ibiyihimbara. Iyo ikoreye muri twebwe umengo turabanyenkomezi, ariko kandi iyo vyanse murazi intege nke zacu. Mbega suko tugenda tugwa tuvyuka, ariko Yesu ntaduheba. Eragarazi ko turi mu rugamba rukomeye. Uyu mugabo Eliya avugangwa, murazi ngene mpemu yera yakoranye nawe ibikorwa byo kugororoka, bamwita umuvugishwa w'umuriro. Ariko amaze gusenga Imana ikamanuka, amaze gukora igikorwa ciza, hamagaye Imana ikamwitaba, aje gusana igicaniro. Uyu Eliya vyarabaye ibintu bibi. Abakamenyi baba yari Ashera bayari bose aje kubagegena kuko banyuranije n'Imana. Yezebera tejo nk'aya mango, ikete telefone mbi, hari telefone wovuga uti aro, munyumuti mbega ndayitabiye iki? Nuko Eliya byamugendeye. Si inkuru zose ziba nziza. Muramumbaririra ejo nk'aya mango, uko bagize bakamenyi nawe niko bizogenda. Ngo aca umutima uraguruka, acarahunga jana n'umukozi. Geze mu bugaragwa aramuta, sigara wenyene, ngira umukozi ntiyanyaruka. Ngo ageze munsi y'igiti rero ati, yemwe Mana je bangira nsenge amasengesho ya nyuma. Sinaruta basogokuru, nkuraho mfe. Kandi umuntu yagize intege nke n'ivyo avuga arabibura. Nivyo kuri nkunze kubaza ico kibazo. Ayo masengesho ntiyaramatakira ngoyi. None yagomba gupfa harya. Yagomba gupfa yahungira ikezebeli. Ndabe yaramurorera akamwica. Hewe, nabarunkureho bongo. Imana. Wahunga urupfu, gajoba ngo umviriza. Imana tumviriza. Ndakwicira ikikwisha nakibonye, urashonje. Wishwe n'inzara, naje ko bangugira uhwere. Dijya baramuha ivyarya mwijuru baramugaburira. Baramuha ivyarya umutsima n'amazi aranywa. Hanyuma ati genda. Bibiri tubwira ngo acarongera araryama bateka. Naguhaye ngurya hanyuma ugende. Mugende nirurerure nirukunanira. Nirukunanira. Gwagaze hejuru ihorebu. Nzimana yamusanga. Ngire ndabe ko aragarukana ivyiyumviro vy'icari. Eliya sabwe ngaho ukora iki muri ryo senga? Ngo nagize ishaka ngo ryikorwa vyawe. Umunyeshaka aja kwinyegeza. Ngo mavugishwa n'Imana jewe nsigaye ngo none ngaha ngo naje barangenza. Aho yari karasigura ati nico gituma ninyegeje. None umunyeshaka aja habona. Umunyeshaka aja mu mwobo. Imana iti sawa. Reka ndakugendere. Vyabi byose yamuca imbere. Imiriro, imiyaga, gusinda mabuye guturagurika niki. Ivyo Eliya arahati yemwe naho Imana yanje wa musinzi ko yanyishurishije umuriro. Ndazi ko ibi nta Mana irimwo. Impwemu yo gusesa imubamwo. Ngo mugahwekere haje akayaga gake. Ngo acayifata mu maso. Ivyari byo byose iyo niyo. Amen. Haleluya. Ereka ntiza cyo kimwe. Imana igomvye. Ereka ngo gigigigigi abantu bagafyura amaso. Kandi igomvye irasoboka. Kandi yija igashikayo. None kuri babigishwa mu gitabo c'ubutumwa bw'umwanditsi na Yohana mu gice ca 20 hamwe yinjiye. Yesu yinjiye.
ntibasanze bahagararanye barumvise adodora hari nyamugigima yavuze basanze bahagararanye agomvye arasoboka agomvye aranyiganza ibintu ko arakomeye Eliya ati naho atavyanyiganyize iyo niyo waca yipfuka mu maso tumviriza rero kinzanye no munsi wagize ngo namashaka subira mu nzira bazananye none Yezebeli yahwereye ntiyahwereye Yezebeli je ndamuzi subira mu nzira wazananye kuko ndacagufise ko ivyo ugomba kungorera kugira uhwere kugira ugende usize honde uva ngugira uhwere igikorwa canje gihagarare banza urobanure abazosegarana ibikorwa vy'Imana robanura Elisa robanura nuzoba umwami Elisa azovugishwe mu gishingo cawe erega ntiyagiye kumurondera ngo ngiye kurondera ngo Imana kuko ari urutonde z'ibintu ngo ari kararengana mwene uko yari ifite akantu kagatamana uwo mugabo tubonye Elisa ngo nawe ari inyuma y'inka ziwe zarima yari misha inka afise projet nini si imwe dukoresha amasuka y'ikirundi oya akarere kanini yari misha inka zimwe mwitwa za madudu gamu za gihanga hanyuma ngo amukweta bagatamana mwene uko aca arigira ati ndorera ndakugize gute ngizene ko arafashwe ngo agecha ati ndindira ico nokora ngo acaca muhira afata inka arabaga afata za ngogo zizifatanya ati nizo ntantekesha kuko nkazisiga ejo zirangarukana nkazisiga ejo nzoziyumvira ndashobora guteho c'Imana ngo arazibaga caragenda ntagiye kwiga ishuri ya Bibiliya ntagiye kwiga ibyo kuvugishwa n'Imana agiye gusuka amazi yuyu ku maboko yuyu Eliya nk'umukarabisha umukozi mutoyi reka rero Imana igere gutwara Eliya umwe yararongeye amashuri ya Bibiliya haba i Beteli haba i Gilugali haba kuri Yorodani aho yagiye araca hose mwarabisomye hose ngo hasanga abantu bavugishwa n'Imana abo bari barongowe na Eliya ntibari barongowe na Elisa kandi yo biravye bari abanyeshuri basanga basumvye agaciro Elisa kuko Elisa numukozi wo munzu mugabo bobo nabigije kuvugishwa nukuvuga bitwa ko bari hejuru ariko ivyo bibwira atamuntu yabibabariye hari byo umuntu yibwirereka ngo jewe ndagorotse gusumvya bariya vyapimwe nande ni wewe wiha amanota umviriza hinga gatoyi bishike rero Imana ihishurire Elisa ko Eliya havagenda iza kumumwaka mugabo Eliya nawe ati bashi uyu muntu ndavye ngene twabanye nkabimubarira ahavagira ikibazo reka ndamusezere ko Imana ariyo yamwihamagariye izomwigishiriza ngene azosigarana ibikorwa jewe ico nakoze nagihejeje ko namurobanuye yaje turi kumwe mu Mana nayo irazi ngene izobigenza ntashobora gusigara atatiwe hari umwatira atari bwashikeko babanyeshuri bigivyo kuvugishwa n'Imana twebwe naho tuvyiga tuza tugeze kure mwishure dufise amanota meza kandi turabimenya kandi bari babimenye yemwe nukuri batabimenye hewe mbega urazi ko uno munsi shobuja ahava kwakwa nabimenye ni muhore ujya mugabo duhanura ntiyumve twe turabahanuzi kandi byo tumubwiye nivyo none agumye inyuma yuhava agenda none subujuju nubujuju cyane kandi uyahava agenda ariko aramusezera Elisa uhora harantumye urazi nkora ibikorwa vy'Imana none pastor avuga ati hari ahantumye uhora ngo kanaje tugenda tujanye mutahamagawe mwese mugabo kuko Elisa yarafise ibanga mu mutima atumviriza uhora hakubwiye ngurage turajana ntungore jewe turajana sintandukana nawe kuzogera Yeriko kuzogera kuri Yorodani erega ngiye hariya hakurya kandi hose hasanga iki abo bigi byo kuvugishwa n'Imana bakaza bashika 50 bate wa mugabo aha naho uri nyuma y'uyu muntu uri nyuma yakaheze mukanya ntimuri kumwe
shobuja agira mujane ati pfa guhora nabimenye. No muri Yorodani barajabuka hakurya. Naho rero yajabutse uyu muntu no twasomye bamaze kujabuka. Bamwe bigivyo kuvugishwa tumviriza rero. Abantu batumva mpemavuze. Eko bagire barabe murabe karya kagabo mpemu yavuze ndikumve kakaguma kagenda turabe ngene kajabuka Yorodani. Twe turabigishwa abanyeshuri b'ishuri ya Bibiliya turazibiza kuba mukanyaragenda none kagaruka guti. Yize by'ubuhanuzi si umunyeshuri muri twebwe n'umuboyi. Ariko so wiwawe naho yo bari umuboyi Yosefu yakora mu nzu mugabo Imana iramwubahiriza. Elisa rero Eliya ati yemwe ko ari inzajabuka none aha ngenda guti. Turacavana tumviriza rero. Ubu ngenda kubwira ijambo rya nyuma. Ndakwenda kugurukire wa mugabo atego aha ngire ngenda ati je nahi nabimenye cyo gituma nakuvuye inyuma. Eliya ati nuba sinabikubariye. Elisa ati nange sinabikubajije. Yego twagendanye uko ntavyo nakubajije ntivyari bikenewe. Ate rero ndakumenera ibanga ngire ngende nsaba icyo ugomba ko ndagukora ndaratandukanywa nawe. Nico narondera rero. Sigasinafe kuguma inyuma yawe gusa. Umviriza rero ndagomba imigabane ibiri ku mpemu yawe cewe imbeko. Yatisha ibiri none ko jewe mfise umwe uwundi ucuva. Je mfise umwe umbwiye bigwizwa na kabiri byo nari mfise ndabikura hehe. Aterera umviriza mugabo jewe nshinga ijisho ni wabona igihenza gutandukanywa nawe biraza kukobera uko bivuze mugabo ukabona usamaye ntibiza kubuko. Elisa ati ntaco ko najabutse Yorodani ndagerageza aha turakaza amatiro ariko hari igihe rihera. Hari igihe rihera. Ya Elisa rero na Eliya iruhande ngo bariko baragenda imikogote mafarasi vy'umuriro biraza bihitana ugeze kuduga. Elisa ati nakubanye ntahuja ndakubanye yewe gadata we wabereye Abisirayeli imikogote n'amafarasi bagendera ku mikogote n'amafarasi nakubanye hewe. Wa mugabo araduga none ko bari bamubonye ngo umutamana rero yari yambaye acararekura. Elisa yari umuntu asenga Imana kandi yizera ko mbonye uyu mutamana muri uyu biraha nyene ndagumije sindakura ni erega jewe canke ngo none ni iki gihimba mu Mana hari ibihimba mu Mana birakwiye ibivuye mu ijuru birakwiye. Elisa yari yambaye mugabo uyu mutamana wa Eliya dacakiye biraha nyene. Bambwa bigivyo kuvugishwa rero yagize intambuko yo gusenga yasavye ivyo agomba yasenze ivyo agomba amaze kugira intambuko yahinduye ikibanza yajabutse Yorodani. Bamwe bigivyo kuvugishwa n'Imana rero bariko baramura turabe karya kagabo mpema avuga ntikumve. Turabe mpemu yera ndiyemeza abantu ku ngufu kandi mpemu yera ntatukana ntagwana ntakiri imizi kuzima abantu nguzoba nibara pu. Yesu mpemera bagati mwana wanje ihane va mu vyaha ngomba kuzoja mu ijuru. Reka wamutamana baramushinze ijisho. Ntiyagiye ku ishuri ya Bibiliya muravyumva neza. Ntiyari mu bigi byo kuvugishwa n'Imana. Kuri Yorodani ngaha Mana ya Eliya
none ko atari kuvuga ngo imana yanje ega ntiyari bwamenye ko baratangura gukorana nayo ika yarakita imana ya Eliya, mana ya Eliya uri hehe? Azabona Rodani ngo ati vya bintu nivyo ego kabisa birakoretse, arajabuka. Mwasomye ba bantu biga ivyo kuvugishwa bararaba, yo erega yamhemu yari kuri Eliya iri kuri Elisa, ngo baca baragenda. Niyababwiye ngo mupfukame, baja gukubita ibipfukamira imbere yiwe, kandi kw'ishure batigeze bigana, bagira ngo nibo babizi. Ivyo bari bazi bavyigishwa na Eliya, nawe ivyo yarazi yari yavyigishijwe n'ijuru. Haleluya! Intambuko mu gusenga Imana, guhindura ikibanza. Umuntu ntiyame hahandi nk'igiheko n'icyaho bacimbiye batigera bagikurayo, ntikikura tuguhambye ngaha mw'irembo ntikizokwigera kivayo, kugeza umunsi bazogira atabagihambye bakaza gwikura. Oya, guhindura iki? Duheze mu gitabo ca kera gatoyi twariko turasoma, mw'itanguriro 32 duce duheze umurongo wa 22. Harabo twayavuganye muko numvise yagarutse cyane muri inyigisho yararimwo guhindura ikibanza. Ahantu uyu mwene data Yakobo agiye gusenga Imana arondera guhezagirwa. Itanguriro 32 2 kugera kuri 31. Ogira umukozi w'Imana yomfasha yo bakoze umfasha. Yakobo anigana n'umumarayika w'Imana, avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bombi, incoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki. Arabajana abajabutsa uwo mugezi, ajabutsa n'ivyo yarafise vyose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifyinga n'itako rya Yakobo, imerero ry'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati, witwa nde? Uti ndi Yakobo. Aramubarira ati, ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze nyibarira. Aramubaza ati, umbariza iki izina ryanje? Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli, ati, mbonye Imana imbona nkubone, nonehe ndacariho. Izuba rirasa akirenga Peniyeli agenda arahinyiza itako ryiwe. Murakoze cyane. Nagomba duheze guhindura ikibanza mu byo gusenga Imana. Yakobo umusenzi mumuzi cyane, muramuzi Beteli, yiseguye ibuye, arota icuririzo, akabona abamareka ngo bakiduga ko bakimanukako, ariko arasenga ati hahantu gazi sikindi n'inzu y'Imana, ni kw'irembo ry'ijuru, kandi Imana iramubwiye ngo Yakobo ahantu uryamye cerega ndi Imana yasogokuru wawe Aburahamu, so Isaka, ndi Imana y'abariho, aho uryamye nzohaguha n'ibindi byinshi. Yakobo mu bukene bwiwe, mu guhunga kwiwe, mu magogwa yiwe, utuvuta yari yitwaje akora mu gasakoshi caye mu gafuko yarafise, aca asiga ryabuye n'amasezerano ati, Mana niwa ndaba urugendo ndimwo, nkazogenda nkazogaruka kwa data ngira amahoro, ukampa ivyonjya n'ivyo nambara,
sinzobora kugwigira ikigira 10 nivyo n'ibindi byose nzogukorera mu majambo make. Acarajayo naho bamuhaye umugore atari ubwa mbere agasubirizwa mu nkoki ivyaro ko gukora ko nabari yabeshe nayo bamubesha umugore bamuhatagomba ariko mu nyuma barohara mu ubundi mugabo acumukuye imyaka 14 aracumukura imyaka 6 arondera ubuzima iraba 20 haca haragera kwa katakagaruka mu gihugu cabo ageze rero ku ruzi rwa Yaboki niho dusomye ariyumvira ati jewe naho nasenze Imana ndafise ibintu mu mutima vy'ingorane ndasenga Imana kandi ndazi Imana irankunda mugabo Esau mukugwanje nawe sinshobora kumuhangara none bizogenda amahoro yose mfise acahera naho mfise ibintu naho ndi n'abagore naho ndi n'abana naho ndi n'abakozi hari ikintu dupfa na mwene mama Esau none rero nkagenda nitwa Yakobo arankunkumura nta gisivye reka ngene ntwaye umuhezagiro Imana ibanze impezagire kandi uwo nawo ntushobora kuboneka ntasenze ngo afata ivyo yaratwaye vyose abagore abana imitwaro imizigo ibitungwa arabijabutse ngo acaragaruka apfukama wenyene ku ruzi rwa Yaboki kuri kicambu mwijabukiro hanyuma ngo haca haza umugabo kuko Imana uyirondera nawe usanga ikurondera ukeneye Imana ikiboneka arapfukama waje umugabo ati wa mugabo nibiki ngaho ariko arasenga ati jewe nta intumbero mfise ko ndakubonye ndumvanaha ndigorewe ucaramufata ati none ugomba iki ngomba kumpezagira wa mugabo ati ndekura ati sinkure ndakurekure wazira iki ngaha wazanywe niki jewe ntuva utampezagiye ntiyamubwiye ngo ni Imana ntiyamwisiguye ko ndi umumarayika ko wari inzuza aho mfukame nukuri kwamvanaho kandi Yakobo rero umuntu wagatsi naho yarakutse nukuri atari nagatsi baranyinyana Bibiliya tubwiye ngo abonye ko atamushoboye ntimumve ko ari abantu bagoye eka ari abantu bagora Imana akinjira rimwe umwaka imyaka 5 kera jewe ncihana naho rangira ngo umuntu amaze nk'imyaka 20 akijijwe kandi ivyo vyarambamwe mu bwana no gufatira kuri ubuzima bwa misi yose mbonye umugabo ameze nk'uko iwanje ora je ndashaje nacangira ngo ngira ntakirya kuko yarahatse aho yahereye yarya ntihaza haruzuye niko jewe niyumvira naho namona rero n'aba bantu bakera mu ishengero ngacangira ngo barakijijwe ngo nibo bakijijwe ngo bazi ibintu byinshi gusumba ngo bashasha ariko siko biri uko umuntu yihaye Imana abo wakera abo wavuba mbere matereme hano mu gisagara bavuze ngo naka ngo nuwakera uramucakure ngo je ndi wakera ndani cyavuze ngo hajya ngo naka kanye ngo nakora ivyaha ntangorane kuko iwacu bariho hari wavuze mwene uko kweli ngo kandi ruga naho ruduhanze ruga ngo hajya ngo nugwa indani ngo nuwindani nani ngo hajya nakora ivyaha ntangorane none ngahabo kureka mwijuru bazokureka hari abantu bagora Imana na Yakobo nguye aramwumuza sinkure ndakura wa mugabo ngo abonye ko atamushoboye ati aho nokora ndahazi none ugomba ko Imana ibanza kuhakora na wewe ubanza ubimpumyi mukukizwa neza ubanza umugare mukukizwa neza eka umeze uko nyene kugira ngo uzuyikorere ubona ukomeye ugenda uvuga warukwiye gukizwa Yakobo ngo bacamufata kuri wa musi twumvise uteranya ifyinga n'itako ngo acara hinyagara ubwo nyene ntivyagoranye ngo awufashe Yakobo mpeza gati none awuca none witwa ndati Yakobo ndi Yakobo uko yawukamvya niko yemera uwari nagira uri Esau oya navuze ngo ndi Esau ndondera umugisha kwa papa Isaka ariko handi Yakobo narabesha ndi Yakobo handi umusuma ndi ndonyosi Imana imbabarire ndi Yakobo ego
sawa ko wemeye kwihana, ko wemeye kwatura. Yakobo ndari gukuyeko, wogize ingorane imbere ya Esau iyo umuseruka imbere witwa Yakobo, mugakuzo umuseruka imbere witwa Isirayeli, kuko ndigaya n'Imana n'abantu kanesha. Genda amahoro ndaguhezagiye. Haleluya. Mugabo nahagiye ahezagiwe di agenda atya. Yahezagiwe n'Imana. Kandi ibi byari byiza kuri Yakobo, nopfuma mpinyiza mugabo nkagira amahoro mu mutima. Nopfuma mpinyiza nkuzura n'Imana n'abantu. Dusenga Imana. Ninda agomba guhindura ikibanza caho yarari mu buryo bwo gusenga Imana? Ninda agomba kwihana vy'ukuri neza ngo Imana imukoreshe imuhendera irindi zina, eragira afise amazina yo kwita? N'ubutumwa bwiza Imana yambwiye ko twoganira namwe nk'abantu bariko baraja mw'ijuru dusangira urugamba rukomeye, intambara ya misi yose, urugendo rwacu.